bigende neza cyane gose Code Paranaje ni PJFM nayindi twinjira muri Primus League rero basore inyuma yuko weekend passe cyangwa se weekend heze inkino yindwi ziriyo z'umunsi ugirindwi wa wigana kujya Primus League Burundi uno mwaka zariko zirakinwa mugabo haza kuba harazwa hafi inkino zishika kuri zitandatu ko buri juru ni hano muri Primus League ubundi nituzo magako kabakorosha murakoje ati buri juru yakinwa inkino zingahe Zero razibemva ngo biroroshe sivyo iziri nkino rero zishika kuri zitandatu zasigaye zaza kuba zibandanya hano vango mwino weekend gwera ku munsi wejo haraza kuba hatanga urukino ruzohuza umugwi wa Ngozi City kuri stade Rukundi Ngozi bazokwakira umugwi wa Vitalo Football Club iziri nkino zizoba mu rusangi mbere ko tugaruka ku rukino rumwe Kanzo United ku munsi w'Imana isa 9 bazokwakira Academy Day hari gatwaro mu gihe kuri stade Umuci Muyinga Olympique Stade bakira equipe ya Rukinzo Message Ngozi kuri stade Rukundo ku munsi w'Imana bakira equipe ya Interstars Ingoma kuri stade Ingoma ku munsi w'Imana nyine Musongati bakira equipe ya Burundi Sport Dynamic kuri stade Rurani Buganda Bumamuru Football Club nabazoce bakira umugwi wa Royal Vision 2026 dutangure ku rukino Novango no musi ubona ko ruri kwandikwa nimesha makuru byinshi hano mu Burundi uri kuvugwa n'amaradio menshi hano mu Burundi inyuma yaho umugwi wa Ngozi City udugi uvuye de première division nakuvuye deuxième division sibyo bashika Ngozi match ya mbere bahatsindiye Burundi Sport Dynamic Arusha Mohamed aravuga ngo uzoshaka uburi Simba uzoshaka uburinde uje hano Ngozi hano kuri stade Rukundi Ngozi uzokama witega ko ukoze ibintu ngo ibikenewe byose ukoze byiza gusumba ibindi hakuri nota rimwe iyo mvugo yagarutse Ngozi City irakira Vitalo ku munsi wejo isaha 9 tuvuze Vitalo ahamande yuko tuvuga wumva equipe nova ngufise yesukari umupira maguru bana Richardson urumva na equipe ifise Primus League tena di titre Vitalo urumva equipe ifise abakinyi beza ufise Jordan Kesi ufise Ayakuimana yari kapitene wa equipe nationale ufise wa Zambia hari abagenzi babahizi Beni Petra sivyo ni equipe wumva kuvuze Vitalo umva equipe nyene ikomeye Ngozi City yarahira avuga ngo Paris n'abasore biwiwe baravana Ngozi inkuni shushe irikirabira yuzemo ibitsindo ese Ngozi City ubwo iyi promesse iri sezerano bahaye abakunze byo gutsinda equipe ya Vitalo bararigira ko ku munsi wejo ya birashoboka gusa cyambe nambere no banza gushima cyangwa se no imbere ko mvuga ibindi byose no banza kubwira bako badukurikirana n'ukuntu match cyangwa se urukino bari ko ruraba promoted cyangwa se ko ruravugwa n'ahandi hatandukanye bashimira abavugizi baya ma equipe abiri ni naho byatangura Asane Bucuti naho utamuzi Tanzania no munsi wose baramuzi ko ari mu bavugizi beza bama equipe kuko aratuma vibe iba ku kibuga namba twarabonye avuga ati Yanga match ya mbere ati nkatsindwa na Yanga match ya mbere mwajo demission natanga imiho biga bishiramwo kumva umukunzi wa equipe ya Yanga avuga ati umuntu avuga bino bintu nini je kuraba abo bakinyi yishimira ko bashobora gutanga uwo musaruro cyangwa yishimira ko bashobora gutsinda equipe ya Young Africans equipe ikomerezwa muri Afrika no munsi bashobora gutsinda equipe ya Young Africans we yanabivuga neza byane avuga ngo match ya mbere mu vyumve neza mu rukino rwa mbere ko equipe ya Vitalo niyo yari yakiriye equipe ya Young Africans ntabwo bavuga match ya kabiri bavuga ati match ya mbere turabe ukuntu urukino rwa Ngozi City na Vitalo bariko bararuvuga ndavuga abajejwe communication cyangwa se abavugizi baya ma equipe abi turabe Gwasa Jambo numumenyesha makuru hariya mu ntara ya Ngozi Asane Bucuti nawe yaraciye muri no tangaza makuru nubwo akiririmo mugabo no munsi ntabwo tumona agaragara ku mikoro kuri micro cash nawe numumenyesha makuru nakunze ikintu kimwe dukunze kuba tuganira ko mu biganiro dukora hano muri PJ Classic FM tuvango dukeneye ko muri equipe cyangwa se ufise equipe kugira ngo twubake sport yacu n'umunsi je kurundi gwego habaho umwe wese amabanga jejwe kandi abimerita uno munsi tuvuze ngo Asane Bucuti kuvugira equipe nka Vitalo Football Club
Gwasa Jambo kuvuga equipe nka Ngozi City ivyo equipe ziba zakoze akazi ziba zahaye akazi cyangwa se ziba zikoze kuri babantu bavanga ijwi bafise bamena mbere bafise iryo zina eske mu vyagiye akora neske n'umunyamupira rero hamavuka n'umunyamupira ijwi gishobora gushika kure no mutwumvisa sende bucuti kumva Gwasa Jambo namenyesha makuru banamenya uburere bwabo barimo banamenya ngo je ivyo nza kuvuga nk'umuvugizi biraza kugira power ku bakunzi ba equipe tuce turaba equipe ya Vitaro no munsi ni equipe no vango irafise abakunzi bayikunda ariko igiye kwakirwa na equipe ya Ngozi City no munsi apare no vango ko abantu benshi no munsi twamenye message Ngozi ko equipe ikomeye mu ntara ya Ngozi ntabwo equipe ya message Ngozi vango ni equipe isabakunzi benshi muri ntara ya Ngozi ikinisho ngo twavuze ngo twiyegereze abo bene imigwi no munsi equipe yagoze ntamifise filozofi kuvuga ngo turazituyegeza abanyagihugu equipe muri bamwe bayifashe mu ndongozi zayo harimo bamwe bagejwe administration muri commune ya Ngozi rero bizokoroha ko wa muntu azohimiriza umwene gihugu iyi equipe ni commune equipe ni ntara ya Ngozi nevre equipe ya message Ngozi irahari ariko nabo bakubaye ngo equipe ya message ya Ngozi City wumva ko ne equipe y'abafana muri yabene muri make ivyo rero baza gutuma no munsi kuno rukino rwa Ngozi City na equipe ya Vitaro Football Club ko mukunzi wa Vitaro Bujumbura cyangwa ari Gitega kumva yo kumva ngo equipe de deuxième division bavanga ngo ndishobora gukura muri 3 kuri stade Rukundo rubeza kumuha motivation yo kuduga kurabwo rukino uriya mukunzi navuga tugiye gukina na equipe yatwaye igikombe mwaka uhetse nje kurabe iyo equipe yatwaye icyo gikombe natwe ko kubera ko twaduze tubimerita uno munsi dufise mu cyitwa motivation tutsinde equipe via Vitaro kugira ngo no sire masama 3 gusa twayivuze mu nkino nkizi bazifise anje nkizi for example nka classico ntabwo gusa ari gutsinda namba Barcelona no munsi bagyoye abafana ba Barcelona ntabwo bagyoye ni namba 3 barose kuri Bayern ahubwo bagyoye ko biganzo equipe yari biganje ko uno munsi rero kumva wotsinda equipe nka Vitaro uri equipe nka Ngozi City deuxième division utsinze Rotena de titre ni kindi kintu kiza kwongera mu mateka equipe ya Ngozi City unkije kuna marotagera kuri 3 hanini nuvuga ngo Richardson ahagarutse ku burujimi bitunganije niyahereye ku bavugizi Arsene Bucuti niwe yabitangura avuga ngo Ngozi City nitsinda Vitaro ibibuguru bibiri vy'ingurube ndabiye abavugizi ba Ngozi City ata misi myinshi yaciye atana umwanya Gwasa Jambo message bayamushikiriye ari numwe mu bavugizi ba Ngozi City aravuga ngo nawe Vitaro gatsinda Ngozi City nayo ibiguru turabiguha aciye Richardson aduciye uburyo ese imigwi background abafana Ngozi message Ngozi siyo equipe ifanwa Ngozi ko jenigeze ko ndanabivuga no mwaka Ngozi City koroka yakorokanye win ya message Ngozi cyane kabisa igiye message Ngozi mwaka yatwaye Primus League ariko Ngozi City rebwe turaskorotse ariko tuvuga turabakorokara ese dufatiye kuri kuvyimigwi baza gutangwa no mwaka muri Primus League ni comeback ya Ngozi City dufatiye kuri Vitaro uburyo ino myaka 3 yagaze muri Primus League Burundi tuvuge ko nivyo muri football tout est possible muga tuje kuri tapis vert ibishoboka ibiharuro icyo bitwereka bwana bahizi Ngozi City ifise yaronya bakivyo tuma uno munsi Vitaro bicara ku meza bagatondeka impapuro nyinshi bakiga uburyo mutsinda Ngozi City cyangwa ni match Vitaro vuga ngo reka tuje gukira match turuhutse twaruhutse cyane nta pressure na kintu kinini kirimo hari reka mbivuge navuga ngo mwobo buryo uko bivuze shimire abavugizi b'ino migwi ubona ko bagerageza kuzana vibe hano mu gihugu cy'u Burundi se muri football navuga ngo biba bikenewe cyane niyo bavuga ukumva ibyo bavuga bifise ahantu bishimikiye nagize gutya ku munsi w'ejo turi mu kiganiro ndabona ubutumwa bwo mu bantu bavuga ngo akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ariko ararota urukino ruzoba kuwa 6 turi kuwa 4 yumva ko ruzoba rukomeye nta nuko ari mu gihugu cy'u Burundi urumva ko ni game ni match ishobora kuba izotanga umunezero ku barundi bose Vitaro ihuye na Ngozi City tugarutse mu mateka kuva Vitaro yabaho
umugwi wa kabiri uyigora mu gihugu cy'u Burundi ni Ngozi City. Umugwi wa mbere witwa Top Junior nubwo wagiye muri amateka jewe mfata ko atava nimba muri kahise papa wawe yarakuvyaye hama akabari yararehejwe mama wawe na Richardson ntagire amahirwe yo kubana na papa wawe, ubwo Richardson ntashobora kugenda kwa mama wawe kubwira ati shahidi nije mba naramuvyaye, ubu nta mateka bafitani. Ariko papa wawe si ngombwa yivuge, aba yarakoze akazi kose, aba yarakoye, aba yara byose abafise n'umwana niyo bishitse bakabana mu nyuma Richardson akavuka mu nyuma ntibigende neza, se papa wiwe agaja gufata uwundi naje kwivuga amateka ati ndamukiza umwana kwangu Top Junior nubwo yo have biriya byarakozwe tuzama tubivuga kuko ndibuka ko Vitaro yari yaragerageje gutsinda Top Junior, navuga ngo biranka igifise Paris, nta munsi wa rimwe Vitaro yigeze itsinda Top Junior, navuga ngo igifise Paris. Ni bakinye match nke, izo match nke navuga ngo Vitaro yagiye igoko. Tugarutse ukaraba amateka y'umugwi witwa Ngozi City imbere y'umugwi wa Vitaro ku bibuga bigiye bitandukanye, haba Ngozi canke abana mu gisagara ca Bujumbura, vy'ukuri ni amateka kakaye ku bakunzi b'umugwi wa Vitaro. Ndibuka ko umengo hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2016 abana basubiye ku ishuri, mu kwezi kw'icenda yagenekerezo rya 2025 navuga ngo Ngozi City yari ekipe ikomeye cyane, Ngozi City yari ekipe ifise abakinyi batandukanye, Ngozi City wanashimye ari gifise barya abakinyi navuga ngo beshi bara abanyeshuri Ngozi, ekipe ugasanga abanyeshuri barava ku mashuri kugira ngo baze kuyiraba, abafana ba message Ngozi barahari, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hari habura umwaka umwe ngo Ngozi City ikoroke, hari habura umwaka n'igice ngo Ngozi Pritongo message Ngozi nayigira itwara igikombe ca Primus League. Ukuvuga ngo Ngozi nta gikombe na kimwe mu mwaka wa 2016 cyari bwahataye. N'umwaka wakurikiye niwo mwaka Olympique Star baciye bagira iki, baciye batsindiramwo message Ngozi muri Coupe du President. Football y'Ingozi novuga ngo ntabwo yari bwifatirwe n'umugwi wa message Ngozi. Football y'Ingozi wabona ko ku ruhande rw'abafana ifiswe na Ngozi City. Abantu bibuka ino Vitaro, ni Vitaro yari ikomeye, ni Vitaro yari ikomeye. Barambikana iminota 90 irangira nta numwe ashoboye gutsinda mu izamu ry'uwundi. Amaji aranyobwa, imitobe iranyobwa Ingozi, abafise amahoteli, abantu baraharara kubw'umunezero, abakunzi ba Vitaro Football Club bataha bababaye. Bati ekipe nta mateka ifise, nta haki, bivugwa ko ifise amahera, bivugwa ko ifise abafana. Vitaro yari imeze neza, bahuye na Ngozi City bavanye ari iki, ari ubusaku, tuvanye ari ubusaku bonda, aba Vitaro barabitahura. Noneho reka wumva aho ni Ngozi City yari yakorotse, novuga ngo mu gisagara ca Bujumbura ngaho kuri stade siko birariye ngaha anye kubw'umunezero. Ekipe baca bongera guhura igenekerezo rya 18 hari mu kwezi kwa gatatu, Ngozi City ikina na Vitaro. Noneho Vitaro iravuga ngo mwebwe mwaje kuri stade Intwari tuvana ubusa ku bundi, uyu munsi turaje kubakora mu jisho. Ngozi City irababwira ngo tugire tubafate kuva ku mudefenseur kuza ku mukinyi hagati kuza ku mukinyi w'imbere, none na coach wanyu tumwemeze tunamubwire ko kugira ngo azoronka amanota 3 kuri Ngozi City bizongera kumutwara igice cy'umwaka canke umwaka. Baca bavana ari ubusa ku bundi. Vitaro vyarasabye ko wangugura kino rwari rubaye mu kwezi kwa gatatu igenekerezo rya 18 2018 nyene, vyarasabye ko bongera gukina igenekerezo rya 2028 akantu ka 8 sha kuri Vitaro na Ngozi City kama kagarutse. Noneho baca barakina, Vitaro iza kubitsinda muri Primus League mu Rwanda Ngozi City ibitsindo 3. biba bigize iki, biba
birakunze mu nkino zitatu Vitaro Football Club ibirosa amahigwe yo gutsinda urukino rwa gatatu kandi ku bitsindo bitatu nyene ngo rwa rukino rwa gatatu Vitaro itsinda ibitsindo bitatu nyene urukino rwa mbere urukino rwa kabiri rwa kinywe igenekerezo rya 18 urukino rwa kabiri ruza gukinwa igenekerezo rya 28 urumva 8 karagarutse gatatu ku rukino rwa gatatu ibitsindo bitatu tugende ku rukino rwa kane urukino rwa kane rwaciye rubigenekerezo rya 26 nuko ko n'urukino rwejo ruzobigenekerezo rya 26 iki kintu jenda nagikunda kuko hari igihe uvuga ngo shango uwo munsi so wanje ngo jiyo hageze ku kagoroba ngo ibintu ntibigenda neza Edi Christian hari naho haza nk'igice agacambwira ati mani je numva ngomba niki nikarabika urumva igenekerezo rya 26 nuko amateka bivuga niho no ku munsi w'ejo Vitaro bazokina n'umugozi wa Ngozi kandi hari hehe hari Ngozi Vitaro iragenda yakamejeje ivuga ati tugiye gutora amanota 3 Ngozi match ya gatatu nako match yari bari batsinze Ngozi 3 zirataka ipeta ko 3 ziramuhira katuduge tukabagira ibisigo Vitaro ibura amanota 3 imbere Ngozi City ibitsindo 2 ku busa noneho 2019 mu kwezi kwa gatatu aprito itariki zitatu igenekerezo mu kwezi kwa 11 2019 Ngozi City igufatira Vitaro bavana 2-1 bibiri vyande Ngozi umwaka Ngozi City kuruka umwaka Ngozi City ikoroka ko bakoze saison 2019-2020 noneho 2020 Vitaro ijingozi Ngozi City ipakura kimwe ku busa nukuvuga ngo mu nkino zitandatu Ngozi City maze kunganya kabiri na Vitaro kandi ubusa ku bundi Vitaro imaze gutsinda rimwe Ngozi City imaze gutsinda gatatu imaze gutsinda ariko biharuye gute bwana yes bikako inkino 8 kadwaso dufata inkino 8 duhere saison 2016-2017 tuje saison 2017-2018 amaze gukina inkino kuva 2016 kuva 2016 imaze gutsinda rimwe banganya kabiri Ngozi City itsinda gatatu banganije gatatu banganije gatatu banganije kabiri match z'ubusa ku bundi ni je mvuga Primus League bwe usanga muri mu bindi je ni muri Primus League banganije 2016 banganya 2018 0-0 ariko hari n'indi match ya 2018 nyene nibaza ko hari muri Coupe du Président hari muri Coupe du Président hari muri Primus League muri Primus League izi equipe zimaze gukina ariko mugabo naho nyene numengo ni ibamaze gukina ni 3 victoires kuri Ngozi City Primus League uno musi reka Vitaro itsinda rimwe umva byumvikane ko banganije saison zibiri banganije gatatu ni inshazi binkino ndwe maze gukina muri Primus League Burundi reka dufate inkino zine basize heruka sivyo sine ziheruka duhere kuri inkino urukino rwa Vitaro saison 2018 Vitaro batsinda Ngozi City ibitsindo 3 kusa kuri stade Intwari sivyo match ya kabiri Ngozi City batsinda 2 kubusa saison yakurikiye match rero tour Ngozi City batsinda equipe ya Vitaro match zose 2-1 bacha bari korokera bigira deuxième division sivyo nibwo mu nkino zine za hafi Vitaro nigeze itsinda Ngozi City no babatsinda incuri imwe Ngozi City batsinda match bitatu incuri imwe match Ngozi City itsinda zitatu ikiri korokera igiye umva ko ni ryari muri Primus League Vitaro iheruka gutsinda umugwa wa Ngozi City 2018 ni tariki 28 z'ukwezi kwa 10 2018 match zindi zitatu zose zakurikiye Ngozi City yazitsinze zose kuba kuwa mbere si tariki 28 hamwe Vitaro itotsinda Ngozi City Vitaro yo bikubiswe imvago yo kubita imyaka ishika kuri 6 batazi gutsinda mu Ngozi City ibatse ariko hamwe itotsinda imace hari imyaka yahabaye
Ngozi sitari kirakina nta kibazo na kimwe. nta kibazo nubwo mwamo none kwa Vitaro ndaguha akarorero Brentford itsinda Arsenal baca batubwira ati performance nk'iyi yaruka 1993 Leeds itsinda Forest itsinda Liverpool Nottingham ni kakano nakubwiye ya 59 iyi match niyo mpamvu navuze jewe ndi mu nzira nduga Ngozi ndi hano kuri micro za PJ Classic FM umutima uri Ngozi umutima nturi Ngozi ahubwo ndi mu nzira ndiko nakata amakorosi Bugarama nduga kuraba iyi match unayibashikirize by the way ese wareka gushikiriza abantu match nk'iyi cyane kabisa wareka gushikiriza abantu match nk'iyi erega tukibivuga mu mazina bariko bumva hari ukuntu bariko bumva umengo ni ibintu bisanzwe Ngozi City hari ukuntu yifatiye Vitaro ariko hari ukuntu Vitaro nayo ishaka kwerekana ati ni twebwe FC Barcelona, ni twebwe Real Madrid yo mu gihugu cy'u Burundi, ni twebwe Liverpool, ni twebwe Man City yo mu gihugu cy'u Burundi. Vitaro ugiye kuraba novuga ngo baheruka muri Primus League kunganya na Aigle Noir igitsindo kimwe ku kindi mu gihe ubona yuko igihe kwiyo journée equipe ya Vitaro yanganye igitsindo kimwe ku kindi na Aigle Noir Ngozi City ari gutsinda Academy Day ibitsindo 3 kuri kimwe igihe Vitaro itsinda amasosho y'ibitsindo 5 Ngozi City ari gutsinda urufi runini Flambeau du Centre bibiri kimwe igihe equipe ya Vitaro itsinda Academy Day ibitsindo 3 ku busa Ngozi City ari kunganya na Royal Vision igitsindo kimwe ku kindi igihe Ngozi City ari kunganya na Rukinzi igitsindo kimwe ku kindi Vitaro ari kunganya na Flambeau du Centre bibiri ku bindi igihe Royal Vision yari kunganya na Vitaro igitsindo kimwe ku kindi kwiyo journée Interstar yatsinze Ngozi City kuri remontada 3 kuri 2 igihe Yanga Africans yatsinda 6 ku busa Vitaro Ngozi City yatsinda Burundi Sport Dynamique 2 kuri kimwe igihe Yanga Africans yatsinda Vitaro 4 ku busa muri Coupe du Président Flambeau du Centre yatsinze Ngozi City 5-1 igihe Tel Aviv yatsindwa Vitaro ibitsindo 3 ku busa Best Dynamic ya kera Ngozi City bava 2-2 rero navuga ngo uko biri kose ni match ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ni match abantu babwirizwa kumanuka bagakoroka mu gisagara ca Ngozi bagiye gutera intege umugwande wa Vitaro iki kintu bacumva no musi ahanini nagace ko kuvuga ngo mbega muri histoire mu mateka Vitaro Ngozi City baduhiki bitubwira iki kuko no musi uri gutegura urukino canke se uri kwanariza urukino doit compter kuri histoire skimigwi inkino yabaje kuko nimba de saison 2019-2020 Ngozi City bakwise rero tour equipe ya Vitaro mu Ngozi City imeze neza kirakoroka Vitaro bari muri arire na za message ngo zibanondera ibikombe nibindi bisobanura ko kipe Vitaro yari ivuye 2018 gutwara ikombe kwa kunyira uvuze Edi hari ikintu 2018 soba twa Primus League untungu cubana hari ikintu ari tenadi titre 2018 Vitaro oya Ngozi yari message ngo 2017 Vitaro bava bagira ka 2018 mvuga uretse 2020 bagira ka 2015 Ngozi bafise bitatu cyose ni bya message byose ni bya message Ngozi hanyuma donc saison ya 2015-2016 ni Vitaro Football Club kana 2014-2015 yari umugwi wa RRB hanyuma 2013-2014 ni 2012-2013 ni umugwi wa Flambeau d'Orest 2013-2014 ni umugwi wa RRB 2014-2015 ni umugwi wa Vitaro
kongera ko nica 2016 kari uwo mugwi nyene wa Vitaro Football Club. 2017 2018 ni Messager Ngozi, 2018 2019 ni Aigle Noir, 2019 2020 ni Messager Ngozi, 2020 2021 ni Messager Ngozi, 2021 2022 Flambeau de Centre, 2022 2023 ni Bumamuru, 2023 2024 ni Vitaro Football Club. Ibi biri mu mateka nakona gwate mu mateka utegeza kuba uraba ese iyi migwi yagomba ngo yahuye gutrika tuze kuri forme actuelle y'imigwi ati mu Rwanda Ngozi n'umugwa Vitaro Football Club deje kumva ko mu mateka equipe ya Ngozi City iri mu migwi ari bête noire kumugwa kabiri mu gihugu cy'u Burundi ubangamira equipe ya Vitaro, ubangamira equipe ya Vitaro Football Club. Turabonye neza equipe nishaka kuziga gutsinda match rero tu iri kirakoroka iri kiragenda equipe ikakoroka bari mabi cyane iri kirakubitwa iri kiragenda ikaza guta match ya mbere kute na match ya kabiri sivyo. Reka turabe eske uno munsi nivyo inyuma yo gutwara Primus League Burundi Vitaro babaye nka Bwamuru, Vitaro babaye nka Flambeau de Centre bavuga basambura projet kusambura projet nuko bamwe none sivyo gabwana Charleston turakunze kubana gusambura projet niko niko gwe ku championnat beza bacha ivyo rero na equipe iri ya mbere yo kuba maintain biri hapa rose patuzobiguma mu mpaka ryari paka amafaranga ni sivyo muri championnat yacu. Vitaro bagenda bayikuramwo nk'amakinyi bayifashije ugira iki gutwara Primus League Burundi bera ku munyezamu bahera kuri batwara mere joueur wabo capitaine wabo mere défenseur wabo urabona ko chaque poste mwizamu hagati inyuma imbere mu satezi bagiye kuramwo bivago babakinyi bafashije gushika gutwara ikombe. Equipe iraza yitabira inkino za Afrika imbere ya Africa Instagram y'uburyo equipe y'imvango byagenze. Equipe ya Vitaro iri mu migwi nivyo baracafise match imwe kirane batakira no mu Rwanda Rukinzo Football Club mugabo no munsi buryo batanguye Primus League Burundi umwaka uheze Vitaro sibwo buryo no munsi barimo Vitaro abona ko bishobora ko equipe runaka yo itsinda sivyo birashoboka ko nayo yotsinda remontada ya Flambeau de Centre mu Vitaro itari kwiye bagombora ibitsindo bibiri Ngozi City tugerageje kuraba ico no kwita novuga ngo inkino bamaze gukina ni equipe bari nziza muhira hanze abari mbi sivyo nimba uzo gatsinda Interstar bibiri Interstar gombora gatrika mu ni cya gatatu match ukayitakaza uri kuri stade runani sivyo nimba ari kurumva ngo Burundi Sport Dynamique yo duga Ngozi ukayitsinda za Rukinzo zikaza Ngozi bikanka bisobanura ko hari kuntu bumbenze muhira tugiye kuraba uburyo imigwi itonganije rero ndashaka mu mbwira hagati ya Vitaro na Ngozi City ninde yo kwicara kagateka nigundi nde histoire tuyireke ya histoire tukatuyira twabonye ko histoire twavuye ko Ngozi City bari pre for historique imbere mu Vitaro ubu rero tukaba tuze kuri état actuelle y'umugwi sivyo ese hagati ya Ngozi City na Vitaro ninde yicara akavuga ngo reka nigi ese nakanda mutsinda gute nakanda mukuramo gute bo ari taravuga reka ndagukubite inkino zitanu za hafi kwa Vitaro na Ngozi kwa Vitaro na Ngozi City. Ngozi City bagiye kuri stade runani batsindira Deira ibitsindo 3 kuri kimwe. Ngozi City muhira yagiye Flambeau de Centre Flambeau kubitwa 2 kuri kimwe. Ngozi City manuka mu Cibitoki yakigona no hara vision bambanganya igitsina kimwe ku kindi. Ngozi City muhira yakira Rukinzo banganya igitsindo kimwe ku kindi. Ngozi City ja kuri stade unani kwa Interstar ibatsinda ibitsindo 3 kuri 2. Ngozi City kuri journée ya mbere bafashe umugwi wa Burundi Sport Dynamique utsinda ibitsindo 2 kuri kimwe. No kuva ko mu nkino zishika kuri zitandatu za Primus League bamaze gukina sivyo. Ngozi City imaze gutsinda inkino zishika kuri zitatu banganya 2 batsinda urukino rumwe nako batsinda urukino rumwe batsinzwe nande na Interstar sivyo. Aho ni mu nkino zinga zitandatu. Tugiye kwa Vitaro banganje nayo gino kuri stade runani i Buganda kimwe sivyo kimwe
ku kindi Vitaro batsinda ekipe ya Mososho y'ibitsindo 5 kubusa Vitaro bakubitwa batsinda Academy Deira 3 kubusa Vitaro banganya 2 kubindi n'umugwande wa Frambody Centre Vitaro banganya kimwe ukindi n'umugwande wa Royal Vision mu gihe Vitaro match ya mbere nayo bakinye na Rukinzo niba ko mu nkino kuri 5 za Vitaro banganije 3 batsinda 2 Tapiver kuri kibaruro fite inkino zafi zeruka muri Primus League no mwaka hagati ya Rukinzo na Vitaro zimeze mu mperero se iyi match iraza gukinwa gute hagati ya Vitaro na Rukinzo nindere bwicare ngo ategura uwundi turabiye ku mpapuro canke se kuvyo tubona no musuku imigwi hagaze tukaraba tutenze kuvuga mu mateka ya Vitaro na equipe ya Ngozi City turavye novuga ngo experience canke se ukumigwi experience y'umugwi experience y'abakinyi no munsi bafise na wovuga ngo Ngozi City biyoroshe ko yotsinda equipe ya Vitaro ariko turatona tukaraba iski hambavu yuko aba bavugize canke se aba bavugira ano ma club baja mu bintu kuri social media bagakora akazi bagakora akazi nkaka no bagakora akazi nkaka ndindire bagakora akazi nkaka niyo equipe ya Ngozi City yatsinda Vitaro nemeye ibi nibi niyo equipe ya Ngozi City yatsinda Vitaro nemeye ibi nibi ono sepa mushitwa motivation namana bivuze ubundi imigwi presque nkayo sikira Primus League Burundi mupira usa n'ungana ariko ikitwa motivation kubakinyi cyangwa ikitwa motivation kumumenyeza ikitwa motivation kubafana ico cyo ni kimwe mu bituma urukino ruhinduka uno munsi equipe ya Ngozi City wakivuze ni equipe numva ngo iba ari mu nkino uheze kutubona ducirako ni gake twabonye ari equipe zikayitsindira muhira kuri stade Rukundo mu ntara ya Ngozi ivyo rero biraba iturufu imwe bo kwifashisha turabakinyi no munsi equipe ya Ngozi City fisi n'abakinyi equipe ya Vitaro Football Club no munsi fisi Ngozi City n'abakinyi no munsi twavuga ngo bamaranye umwanya utari muto kuko nambare equipe ya VDSM ni equipe yaduze aciye mu cyitwa barrage abakinyi bamaranye cyitwa pre-season bategura niho uno munsi turabona baba beza muri champion nta mazina novuga ngo araremereye noneho nk'imigwi yose bacu muri presque muri rusange nta mazina dusanga afise aremereye novuga ngo muri Primus ko namba atamukanya ari capable yo kina equipe imyaka 5 twovuga ngo ubone izina riba riremereye muri club ariko twe turaba uburyo bana baba canke se bano bakinyi baba baje muri equipe aba bakinyi baba batora sero na talent ni batora ngo nuze namba ari uburongozi bwa Ngozi City ntibuvuga ngo nuze uduhereze igikombe ca Primus League biragoye nkuko heza ngo kuvuga buri kumwe n'ibifi binini uri kubona za Frambo za Musongati na nizo za Vitaro ivyo rero bigoye uno munsi mukinyi muri Ngozi City kumva yo gwana gatsinda equipe ya Vitaro Football Club kuri we hari ikitwa promotion abari kari promoting muri 7 twatsinda equipe ya Vitaro Football Club atera umupira mwiza kugira ngo yerekane niyo migwi bimwifuza iyo migwi biko bakome cyangwa se niyo migwi yo hanze ko ari umukinyi muzima uko bamurokise deje iyo bamukuye babonye ko hari umukinyi afise ishashe boy turabona Vitaro no munsi na Vitaro tuvuga ngo ni equipe mu ntango za basa nkaho mengo barago basa nkaho mengo ari ivyabagoye ni bagize pambi inyuma ya treve international niko kayo ko kwiro trouve barafise abakinyi babiri bari muri equipe nationale ndavuga Kesi Jordan hari n'izindi bakinye equipe ya Frambo lisanze bane basore batafise ndetse na Musore Prince uno munsi nabo basore bagarutse ndavuga ngo nka Musore Prince we ndavuga ngo afise cyitwa automatisme kuko namba wa mukinyi asigaye muri Vitaro yereka akora imyemenyerezo n'umusore ariko akina equipe nationale biratandukanye kuko ibibazo wokora ko biri kose itandukanye n'umukinyi bari akakina mu kibuga akakina match ibi rero n'abavitse bavuga ngo twatanguye nabi twageze for depart hageze ko tugeze kuri juni ya gatandatu hari rero bwira vya rukunzo zakina na equipe ya Rukinzo Football Club ni wizera amanota kuri Rukinzo Football Club no munsi hagaze neza navuga ngo niko kajyo ko kwiro turuva cyese niko kajyo ko kwerekana ko equipe ya Vitaro Football Club ari equipe ikomeye ibi rero aza gutuma ngo zina mukinyi wa Vitaro ari imbere ati eske equipe nka Tena Dititre tuze gutsingwa na equipe VDSM division kandi deje no mu ntango twagize intango zitari nziza
ndakivuga ko bashobora kuba bariko bazana iki automatique cyangwa se kuri turuva kuko no musi mbwiye ngo unganije igitsino kimwe kuri equipe ya Aigle Noir no musi ko turaba tuyishira mu ma equipe cyangwa se ari muri project cyangwa se abakinyi bafashwe neza atakibazo na kimwe twavanga abakinyi bafise ivyo rero birakwereka ko Vitaro malgré mu faux départ bagize mu ntango za saison birakwereka ko no musi ni kwiro turuva cyangwa se niko kaje ko kwigarukana bagakora slip cyangwa se bagakora amateka bagatsinda equipe ya message Ngozi no selema ko nivyo twavuze mu mateka navyo bishobora kuba bihari bakavuga ngo ino equipe désormais nuko nabonye benshi nabo bavuga ngo Barcelona ari kuvuga désormais nitushobora kwemera ko ino equipe nka Ngozi City ngo baziya kivuze ishobora kuba itubera bête noire nuko yamibiko no musi nizo anje mbona ko zishobora kuza gukomeza no kintu rwa message Ngozi nakugwa Ngozi City ndetse na equipe ya Vitaro Football Club navuga ngo n'urukino ku bwanje rushobora gutanga isomo kwinamwe kubiri nkuko urubuga rwacu rwa YouTube kwamaze kuba rubitangaza ngo ninde bisaba ko aziga imbere y'uwundi hagati ya Ngozi City n'umugwa wa Vitaro. By the way abantu baza YouTube nabo batange uko babibona ni PJ Classic Media ku rubuga rwa YouTube tuba duhari bituvuga tubivuga babibona bimwe Richardson bahizwe Imbere ndetse na ID kandi hariho n'agakaza ahantu handitse chart andikamwo uko uvyumva nta kibazo. Hari nandi makuru dovura tubagarukira ko mukanya nawe wifuzo yandikemwo uterere ciyumviye nyuma kuva muri statistics zo kungene ano maklebe novuga ngo yaruka guhura tubanze twitegereze Vitaro Football Club ni kibakeneye izi ekipe ku rutonde rwa classement canke ingene ari ama ekipe 16 asanzwe ari muri champion agenda rusharushanya amanota izi ekipe ubwazo zigiye guhura zikurikirana ziramananyeko Vitaro Football Club irabura amanota 3 kugira ngo iceko umugwi witwa Ngozi City nuvuga ngo 3 ya Vitaro azotuma umugwi uzwi ku izina rya Vitaro Football Club wisanga muri Big 5 canke muri top 6 amanota 3 mugihe ayo manota 3 vyumvikana ko bamaze kuyaronka baca ko direct umugwi uzwi ku izina rya Ngozi City nubwo Interstar boba batsinze nibaje imbere ya Vitaro kuko Vitaro Football Club bobo bazigamye ibitsindo vyinshi Interstar bafise amanota ariko bobo batsindwa vyinshi baheranye ibitsindo bibiri mu gihe Vitaro Football Club izigamye ibitsindo bigera ku 8 ico ni kintu cerekana ko urukino rudasanzwe. Ikindi naco hari ikintu mu bindi bihugu usanga baraba nakukumva ati jewe mvi Catalonia ubundi avuga ati mva muri Pays Basque ndo Munyabiribao ubundi akakubwira ati jewe mvuye Madrid ugasanga Umunyabujumbura Umunyengozi ntaco bibabwiye kwino migwi bigiye guhura we nimbura Umunyengozi ikubite kugikiriza nimba ufise umufaso na Vingozi umubwira utisha ngufitiye agakuru uziko intara ya Ngozi nubwo bavuga ngo turaduze ngo nduze Ngozi ngo ndamanutse twebwe turi hejuru kubarusha kuri altitude ukababwira uti Bujumbura ni nini Ngozi ni nto cyangwa Umunyengozi akabwira ati Ngozi ni nini Bujumbura ni nto ukamusesangurira ukamubwira utuntu tugiye dutandukanye twa tuntu bavuga ngo dutuma nawe nyine aza kuvuga ati uko biri kose ibintu nibiza koro ndagoye nk'akarorero hari ukuntu iyo ano ma ekipe aza kuba ahura cyangwa ari ama ekipe yahura usanga ndavuga aya ma ekipe akomakomeye usanga bavuze bati nimba Barcelona na Sevilla bahuye reka turira ahantu dusangire Sevilla kanavyanka ati mwe murabasuma mwahaye amafaranga bagarikize ibwira Barcelona ati ntibikunda ko novuga ngo dushobora mwebwe gusangira mugabo Ngozi City yaje Bujumbura biroroshe ko ushobora kubabwira uti ngo ndabatembereze mize viva ngo ndabereka inguge
ngo ndabereke inzoka zihari ngo ndabereke ya Ngozi City igasamarira ikabanza gusamara n'ibitatsi gisagara ikabanza gusamarira novuga ngo ibisanzwe bigize igisagara novuga ngo ca Bujumbura then nyuma yo ngaho onye haragira novuga ngo haragira yaho Vitaro Football Club izobigiye Ngozi Vitaro ikavuga ati tubwirizwa gukora ibishoboka byose ku buryo tubwirizwa gukora ibishoboka byose ku buryo navuga ngo tubwirizwa gukora imyiga tuje tugaruka